Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, ndabahaye ikaze muri ca kiganiro canyu ijambo rya Jambo mu buzima bwawe. Uno munsi mu ijambo rya Jambo ndi kumwe na Patiri Ferdinand. Ndagize mwiriwe Pati. Mwiriwe neza. Ego, nizeye ko mukomeye mumeze neza. Yego. Ego, twanabaheruka kera mu twidondora gatoya. Ni Patiri Ferdinand w'Imana, ndanguriye ubutumwa muri paruwasi muvyeyi w'Ikigongwe mu Kanyosha. Uno munsi rero mu ijambo rya Jambo tuja kuganira ku ijambo rivuga ngo kudahinduka bijana mu rupfu. Ariko abahitanwa n'intambara canke impanuka zo kw'isi, mbega nibo bacumuzi bonyene. Ego, twizeye ko muri benshi tuzahugumana mu ijambo rya Jambo. Tugira dusabe Patiri abanza dusomere. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka. Umunsi umwe haza abantu biganira Yezu ayashikiye abanyagarire, ingene Pilato yabakurikije inkuka bari baje guhereza. Yezu arabishura ati, mugira ngo abo banyagarire babonye ayo yose kuko bari bacumuye kurusha abandi bose? Ndabibabwiye aba n'intete. Ariko namwebwe mutihana muzoshira mutyo mwese. Canke ba bandi 18 basidukirwako n'umunara wa Silowe ukabica, mugira ngo bari bakoze akabi gasumba ak'abandi bose baba i Yerusalemu? Ndabibabwiye haba n'intete. Ariko namwebwe nimutihana muzoshira mutyo mwese. Yezu araheza abacira uyu mugani ati, habaye umuntu yari afise igiti cifigiye umurima wiwe w'imizabibu, ngo aze kwamura asanga ntihagirako namba. Abwira uwamurabira imizabibu ati, raba haheze imyaka 3 yose nza kurondera ivyamwa kuri iyi figiye, sinsangeko ni kirazira. Gice nakare cononye ubwatsi ku busa. Nawe aramwishura ati, databuja, ndabanza urorera uyu mwaka, mbanze nimbe iruhande ndagitabirire. Ubwo hari aho cokwama, naho nikitama uzogica. Ngo nimwihutire guhinduka, aha naho n'umugani w'umutehani utamba. Mbega umutehani kugira tutangure twese dutahura kumwe, umutehani ni iki? Murakoze. Iryo jambo bakoresheje muri Bibiliya nshasha dufise ubuye, bwa mbere ryahoze ico giti baracita ifigiye. Ni igiti tutafise ngaha iwacu Burundi, mugabo ahandi kiriho. Ni igiti gisanzwe cama, gifise amashami, gifise n'amababi menshi, hanyuma hikama ivyamwa. Yezu rero kubera ko abo yabwira ico giti bari basanzwe bakizi, ico gituma yakoresheje ico giti. Mugabo igihambaye si ico giti, gihambaye nuko twumva ko ari giti cama canke kitama. Naho twofatira ako karorero k'igiti dusanzwe tuzi icari cyo cyose ngaho iwacu. Yego, ni igiti icari cyo cyose cama canke nticame. Ego, navuze yuko iri jambo rifise ibice bibiri. Igice ca mbere umuntu ariko aragisoma yumvamwo ibintu vy'ibihushane. Mu gutangurana navuze nti tuza kuganira ku guca hirya no hino iri jambo rivuga ngo kudahinduka bijana mu rupfu, ariko abahitanwa n'intambara canke impanuka nuko baba baracumuye. Aha ndahabonamwo igihushane kuko mu ijambo avuga ati, kandi abivuga kabiri kose, aremeza ati amahano, abahura n'amahano bagapfa kubera ari abacumuzi. Ngabo akaca heza avuga ati nimutihana muzoshira mwese. Aho nimwumvamwo ikintu c'igigushane. Ego, murakoze. Mu kugira ngo dutegere neza iri jambo tworihera kure mu bwuzuye bwa kera, ko Yezu abo yari karabwira n'abantu basanzwe bazi inyandiko nyeranda, bazi ivyanditswe mu bitabo vyeranda. Bari bazi neza yuko mu gitabo c'amazaburi handitswe ngo
ingero y'ucaha n'urupfu. Baca bahera ngaho babona yuko ibintu bishikira umuntu bibi mengo ni inkurikizi z'ibicumuro aba yakoze. Kandi ivyo mu gice kimwe n'ivyo mu gisoma cya kabiri cy'uno munsi nyene ibaruwa mutuma Paul yandikiye mwibaruwa rya mbere mutuma Paul yandikiye abanyakoreni batubwira neza ingene akarorero k'abantu ba kera babonye amagorwa kubera ko bacumuye. Akarorero twotanga ni nkamwe igihe Musa yararongoye igihugu c'Imana bahejeje kuja mu gace k'ikiyaga gitukura bagenda bagana igihugu c'isezerano bakidogera Imana bakidogera Musa yabakuye mu Misiri kugira ngo baze kumererwa nabi mu gahinga. Baratubwira neza ko Imana yarungize inzoka zikomora abo bantu kandi benshi bagapfa. Hanyuma baratubwira n'igihe nyene bari banyotewe babuze amazi hanyuma bakidogera Imana naho nyene bakabona amahano menshi bivuye kuri ako kabi kabo. Ariko Yezu rero ashaka ko dutera intambwe agira ati mugira ngo aba bashikiwe n'ibi nibo bari bacumuye gusumba abandi, namwebwe nimutihana muzohava mushikirwa n'ibimeze nk'uko. Ntakanye yuko hari bibi bishobora gushikira umuntu canke abantu nk'inkurikizi z'ibicumuro vyabo. Ariko kandi gaca yongera kuri ijambo ryo rihambaye rero ko Imana ari umunyakigongwe idahaniraho. None rero ko aba bacumuye gusumba abandi atari bo baca bahanwa. Hariho n'abashobora guhitana n'ibindi ari inkurikizi zisanzwe ry'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi twokwita impanuka accident mugabo bitaba bivuye yuko bidafatanye n'ibicumuro vyabo. Yaho ni hashaka kubashikana. Muravuze ikintu c'ingero y'icaha n'urupfu kandi twiga ko Imana ari rukundo. Imana nivyo batwishije kuva kera bako Imana ari rukundo. None gute umuntu yogerera umuntu ku caha yakoze ikaca imugirira urupfu? Murakoze cyane. Mu yandi majambo bishaka gusigura iki ingero y'icaha n'urupfu? Ego murakoze cyane. Iyo tuvuze iryo jambo ingero y'icaha n'urupfu ntituba duhinduye ku Imana ari rukundo ari munyakigongwe. Ngabo kandi erige Imana ni nyene ubutungane. Yanka ikibi n'umutima wayo wose mugabo itanse umucumuzi. Nico gituma mu ijambo ry'Imana batubwira ko Imana ntiyitiranye ikibi n'umuntu yakoze ikibi. Mu guhana rero Imana ihana ikibi. Umuntu yagikoze rero arashobora gushikirwa n'inkurikizi z'uko guhana ikibi kuko Imana idashobora kwemera ko ikibi ciganza mu bantu cyangwa ciganza ku isi. Ico ishaka nuko umuntu abona ko ikibi ataho kizomushikana, ikibi gihava kimukwegera urupfu agahiba ico kibi kugira ngo abeho, kuko agumye abana ico kibi rupfu ruza kuza nk'inkurikizi ya ca kibi yakoze ntiruza kuza aho igihano Imana imuhaye. Ego iba yabiretse gusa akashikirwa n'iyo nkurikizi y'ikibi. Ego mwoduha akarorero nk'ibibi ibicumuro by'umuti ibicumuro bijana mu rupfu canke bituma haba inkurikizi kubikora? Ego murakoze cyane. Ngaha iwacu turi mu gisagara ca Bujumbura turabona amazi atera abantu. Fate ko kubera udakingira ibidakikije neza imvura ikagwa amazi agaca amanuka ari menshi avuye kuri iyo misozi hanamiye igisagara agaca ahitana inzu z'abantu n'abantu mbere bakagiramo bagapfa. Ntawe ushobora kuvuga ngo iyo mahangwa Imana niyo yarungitse iyo mvura none niyo yishe abo bantu. Abo bantu bapfuye kubera inkurikizi z'ibyo abantu bagize batakingiye neza isi kugira ngo ayo mazi aronke inzira ahaja ntaze gutera abantu ngo hanyuma
hava situra amazi yongere abije niho karorero mbona hafi noca ntanga ni n'akarorero keza cyane kagezweho kageze kuko ubu bavuga cyane ibintu by'ihindagurika ry'ibihe muvuze ngo kubera abantu batakinze umuntu atakinze abacumuye atakoze ibikorwa yabwirizwa gukora abacumuye yego cyane muribuka ko no mu gisabisho iyo turi gutangura inkuka y'imisa cyo kwigaya turavuga ati jewe naracumuye ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana kuvuga mu gucumura harimwo ndabizi n'ibigirankana cyane cyane handi kwiyobagiza ibyo nategerezwa naracumuye mu mvugo mu ngiro no mu kwiyobagiza ibyo nategerezwa donc no kuvuga uretse gukora ivyo yabona ko ategerezwa gukora aba yacumuye ukureka gukingira isi ndimwa ukureka gukinga uko babitubwira abahinga gutera ibiti no gufasha kugira ngo amazi y'imvura nk'ingene agenda neza ibicumuro bica bishobora kuja mu mugwi w'ibicumuro rusangi abantu bashobora gukorera hamwe tutayibonye kuko habaye gusamara kumwe cyangwa kuwundi mugaye inkurikizi zozo z'ivyo twakoze zikazoheza zikahitana ubuzima bw'abantu. Ico rero biri mu bintu nibaza ko abantu tutigera twiyumvira ko ari ibicumuro. Ego birashobora gushika abantu bakaguma babona umengo ntacyo bakoze kibi nta gicumuro bakoze kubera ko hari aho tumenyera iyo umuntu agiye gusaba isakame ry'ikigongwe agafatira kuri ya mabwirizwa 10 gusa. Ico rero agaca asanga nta bwirizwa umengo ahava asanga abishiramwo rivuga uko nyene kudakingira ibidukikije bwaye tubifata muri iyo ntumbero y'ukwiyobagiza cyangwa kwirengagiza gukora ibyo twategerezwa. Akandi karero umuntu yashobora gutanga kakamerera nabi kwiyobagiza ibyo twategerezwa nk'umuvyeyi afise abana abishoboye hanyuma ntiyitwararike indero yabo ntabajane ku ishuri cyangwa bagira ibindi bikenewe babana bakazovamwo abasuma canke abanyubiyayo mutwe canke ibindi bahindukira bakamwiba bagacagaruka bakaza kumwononera ubuzima bakamwiba canke bakononera abandi bantu barengana. Umva igicumuro niwe atagize atafashije kugira ngo indero y'abana agende neza. Mugabo wewe naho usanga ariko aravuga ati abana urabona abana barananiye abana bamize ukunuku urya mwana si jewe niwe yabigize. Mugabo ugasanga ubikurikiranye neza nyene vyagiye birakurikirana uwo muvyeyi nawe arafisemwe uruhara kuko ari cyo atagize yategeza kugira mu ntango. Yego muri ko murasigura ivyo bintu umuntu arabona ko nca mbona yuko umenga hariho ibicumuro nko ku gihugu usanga umenga ni rusange nk'ibishikira igihugu canke ikibano umusozi canke iki birashobora kuba vyavuye ku kwitwara nabi ko wabo bantu canke kubera ibicumuro. Ego cyane nk'abantu barongoye abandi ni kuvuga abantu bajeje gufata ingingo hari ingingo usanga batafashe abantu bakaba mu bintu bose babibona hakabura uvuga ati ibi bintu nibihagarara bigize ingaruka mbi. Rero ubisanzwe igicumuro ni inkurikiza cya gicumuro cya wa muntu atafata ingingo yari kuyifata. Akandi karero twoshobora gufata ni nk'iyi misozi ibona ibomagurika bashobora kuja ahantu bakima kariyere cyangwa izi nzuzi bakuramwo ibyo bakuramwo umusenyi amabuye n'ibindi gravier ugasanga ntibikozwe ko vyategerezwa gukorwa. Urya muntu rero yabwirizwa gufata ingingo ingene vyabwirizwa kugenda ntayifate ivyo gwaruzi rizokonona niwe twovuga tuti niwe responsable niwe vyavuye kuko uruzi gogo ntirushobora kwiyumvira aho ruca naho rudaca gogo ruca hari inzira. Wa musozi uko bawugirira nabi ko baguma bawimba hazogera igihe ubomokera ku bantu ubomokera ku bintu uwo sigo tuza kuvuga ngo umusozi niwe wisha abantu babandi babibona ntibafata ingingo kugira ngo ivyo bintu bihagarare nibo nogera ntibokwagirizwa ivyo vyashikiye abo bantu. Ego nibihe bindi bikorwa umuntu yovuga kuko turi mu ijambo rya Jambo tuba turiga mu yandi majambo nibihe bindi bikorwa
ekleziya canke ama ekleziya reka tuvuge afata nk'ibijana mu rupfu? ibijyana mu rupfu cyane cyane twavuga ibyo biza kugirira nabi abantu benshi kivunga. ari nacyo gituma ekleziya yitwararika gufasha mu bisata byinshi ibi by'amagara y'abantu. Ekleziya irafasha mu gisata cy'amagara y'abantu, igahimiriza abavyeyi kuza kujana abana ku rucanco kubakingira ingwara izi n'izi. Ekleziya igafasha mu by'amashure kuko izi yuko abana nibatiga kazoza igihugu kazoba kamerewe nabi. Ekleziya irafasha muri ibinyeto twavuga byo gukingira ibidukikije, igahimiriza abantu, ikanafasha ko abantu botera ibiti ku misozi hanamye. Ibyo byose kuko turazi ko naho abantu badaca babona ko ari igicumuro uko nyene, ibyo tubiretse inkurikizi zizokwibonekeza kandi zizobangamira ubuzima bw'abantu. Ibindi umuntu yashobora kuvuga ni ibi bikorwa bitaba bituraba twese, ugukora amabarabara, ukubahiriza ibindi nyubako rusangi dusangiye twese. Ibyo byose bitaranguwe neza, inkurikizi zabyo ziza gubangamira ubuzima bwa kiremwa muntu. Mu yandi majambo ngarutse kuri aha haruguru nagira nti ni gihushani, ati nuko abahura n'amahano kubera aribo baba bacumuye bose. Dore nshaka kuvuga yuko hari abacumura bagaca batuma abandi bahitanwa n'amahano. Ego nivyo yeza ashaka kuvuga. Ahavuga bose no kuvuga hari habashikirwa n'ivyo bintu kuko aribo bacumuye nk'inkurikizi z'igicumuro cyabo, ariko hari n'abandi bashikirwa bahitanwa n'ivyo bintu atana kimwe babiziko. Umuntu yubatse akazu kiwe akaba yijyamiye mu ijoro n'umuryango, uruzi rugaca ruza rugasita turakakazu rugahitana n'abantu. Abantu nta kimwe babiziko na kimwe, kiretse bagiye kubaka mu nzira yako kandi babibona abantu babijeje bakababuza bakabirengako. Yego. Ego murakoze mu gice, reka tuje mu gice ca kabiri. Iki gice ca kabiri kivuga ca giti gitama n'umurima ati giteme. Umurabira umurima ati reka tubanze duhendahende. Umugani usigura iki gapati? Uyu mugani jewe niko ndazirikana, nabonye yuko Yezu ariko atubwira yivuga avuga Imana se wiwe nawe nyene yivuga. Iki giti jewe nogereranya n'igihugu cy'Isirayeli no kuvuga umuryango w'abantu, umuryango w'abemera. Yezu akavuga ko hariho umuzabibu, hariho igiti cifigiye, icyo gihugu cy'Isirayeli n'umuryango w'abantu Imana iriko iridogera. Ikaza kumubwira nawe nk'umucunguzi w'isi ati iki giti kiriko conona ubwatsi bw'ubusa kuko nicama narinje kurondera ivyamwa bya bikorwa vyiza umukama dusaba, mugabo nta camwa na kimwe sanzeko. None rero ngira ndagice kuko kiriko conona ubwatsi bw'ubusa. Yezu tuvugira kwa data arasigaye atoya muhanye, ntugice banza urindire duha uwundi mwaka mbanze ngerageze ntabire hose hirya no hino. Mugaga cyangwa ku ijambo rihambaye ati muga niki kitama zogica, kuvuga ngira ngerageze ndababwira ibyo nshobora byose, niyo chanzaye kuri iyi si neza ariko abivuga. Mugabo nibanka kwigarura kandi bumvise ibikenewe byose kugira ngo bashoboye gutanga ivyamwa, ariko kwa guhinduka ngo bakora ibikorwa byiza ati nzogica. No kuvuga nzoba nahebuye, je nzoba nagize ibyo nshobora byose, nzoba nagize ibikorwa wantumye, n'ikitama rero uzogica. Nico no hava mvuga uyu mugani usigura. Tuzanye muri ubu buzima, urumva muriko muvuga byo muri bya Israel na Yezu n'Imana, irira mu buzima bwacu ryo barisigura iki? Icyo uyu mugani wotubwira kirahambaye mu buzima bwacu. Imana iraturindira. Muko turindira ntidushigikira mu byo turimwo, irabona ibyo turimwo mugabo ikaduha kanya. Yezu nk'umuburanyi dufize imbere ya data agumagira ati ndagutakambiye batenyenyera umwanya mutoyi
uheze urabe ko hari icovamwo urabe ko wokwigarura. Iki gisoma rero kirahuye cane n'igihe c'ikarema turimo. Imana isuye kuduha kandi kanya nk'uko yahaye umwanya iki giti kitama. Yezu ahagira ati duha umwanya n'ikitama uzogica. Natwe rero aduhaye aka kanya kugira ngo arabe ko hari ico twohindura mu buzima bwacu. Igihe c'ikarema kidutumirira uguhinduka tubikuye ku mutima tukabona yuko hari ivyo turimwo bitari vyo dukwiye kubihindura kugira ngo dukurikire ishaka ry'Imana. Ane mu buzima bwa misi yose ubu aho tubaye umugani ushatse kutubwira yuko natwe nk'uko Imana yarindira igiti c'ifigira yuko cyo kwama, natwe yaduhaye uwo mwanya kugira ngo irabe yuko twokurikiza amabwirizwa yayo twogaruka mu nzira nziza. Kugaruka mu nzira nziza mushatse kuvuga iki mu majambo atomoye? Umuntu yokora iki kugira abe mu nzira nziza? Yokurikiza ya mabwirizwa gusa 10 canke muri make ni biki uno munsi mubona abantu bariko barafata nk'inzira mbi bisabwa ko bahindura? Ivyo abantu bashobora kujamwo biboneka ko bari mu nzira mbi boheza bagahinduka bakaja mu nzira nziza ni vyinshi. Umuntu yashobora gufatira ku buzima bw'abantu umwe wese ivyo abayemwo. Hari ivyama bariko baravuga vy'igiturire mbere tukabona yuko umengo harageraho abantu babimenyera. Umuntu n'ikintu adafite abuzi neza ko adafite uburenganzira akagira ati ivyaye vyose nagira nitwaje akantu ntanga ico kintu gihaza gushoboka. Umuntu mbere bwashika ko n'umuntu yase kwakira igiturire ari wacagira ingorane. Ivyo byose rero nivyo twohindura kuko nitwaguma tumenyera gutyo bizotugora. Hari ibi tubona vy'akarenganyo, umuntu akarenganya uwundi kandi abibona kandi akizigira yuko n'abari bajeje kumurenganura batazomurenganura kuko azoraba ingene abashikira akababwira ukuna kuriya umuntu yakabura ubutungane kandi yarabufise. Ivyo byose bimvye twohindura muri gihe gicikarema. Twovuga vyinshi, twovuga abanyeshure bagira batangure igihe c'ibibazo kandi igihe cy'ibibazo cyamahigera mu ikarema nk'iki. Yego nibumve ko nabo nyene umukama ariko ababwira yuko kuraba mu ikaye rya mugenzi wabo naho kurabira kuri mugenzi wabo cyangwa kurabira mu ikaye hanyuma batavyiza uko vyategerezwa ko nabo ivyo ari umukama babwira ngo bahindure. Umwe wese yohindura afatiye kuho ari no kuvya akora no mu buzima bayemwo mu rugo abubakanye umwe wese akamenya ko hari ico abona ko yohindura kugira ngo ubuzima bugende neza gusumba uko bwahora. Yego murakoze. Turiko turasozera iki kiganiro. Mbega ikiganiro n'ijambo rya Jambo mu buzima bwawe, impanuro mwotanga yifatiro nk'ijambo rya Jambo twosigarana muri iyi ndwi canke muri iyi karema yose niri? Nkuko mwabivuze iri jambo ry'Imana tushikirije uyu munsi bifise ibice bibiri nyamukuru. Aho Yezu canke Imana ituburira ko hari bidushikira kubera ibicumuro vyacu. Rero twovyumva neza ko hari ibintu byinshi bidushikira kubera ibicumuro vyacu canke kubera ibicumuro vy'abandi. Ico nico cambere twokuramwo. Tugaca rero twumva ko igicumuro cyose kiza gukwegera nabi wagikoze canke mbere gakwegera nabi n'abandi batigeze bagikora. Tukwirinda ibicumuro kugira ngo ntitushike ingorane nk'urikizimbi kandi dukingire n'abandi. Umugira kabiri n'uyu mwanya twumvise Yezu aca w'iki giti rero kitama. Twumva ko ukutama kandi wararose ibikenewe byose Imana ivyidogera cyane. Mu ijambo ryayo mu mabwizo yaduhaye mu masakramento Ecclesia idushikiriza twararose ibikwiye byose kugira ngo dushobore
kwama no kuvuga ugukora bya bikorwa byiza biranga ubuzima bw'umukristo. Tudashoboye kwama rero Imana birayibabaza cyane. Tukumva rero ko Yezu yama ari ngaha tuvugira ati oya barindira kandi kanya gatoyi, barindira kandi kanya gatoyi. Mugabo twumva iryo jambo ati nikitama uzogije. Ntiturindire rero kuzoshikirwa n'izo ngabira n'izo nkurikizi ngo duhabe ducibwa kandi twaraburiwe. Ego murakoze ndabakengurukiye cyane. Murakoze namwe. Ego ntaco nari kongerako ariko twumve ko ibyo dukora canke ibyo abandi bakora mu kibano bishobora kuba inkurikizi ijana mu rupfu. Mu yandi majambo nitwe twitera ingorane iyo tutakoze neza, tutagize neza ikibano, tutahanuye, tutakoze kugira ngo aho tuba hamere neza canke mu nzi wacu hamere neza, tutareze neza. Ni byinshi ibikorwa vyiza biratujana mu vyiza canke bikatujana mu rupfu. Nuko rero ndakengurukiye cyane abo bose twari duteramanye, ndakengurukiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, ndakengurukiye cyane umusaseredoti yatwitavye. Mwese rero muhimbagwe mu kibano, murabe ututameze neza mututunganye neza, naho kuba Imana uza twizeye ko tuzoba turi kumwe mwese.